Reka tubaramutse cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho muri hose nibaza ko mwiriwe neza uno munsi kandi muri aho shima Imana muri rusangi. Ego reka nshimire umuntu wese nkanikaze abantu bakurikirana YouTube channel Burundi ukomeze kugira imigisha myinshi muhezagirwe uno munsi rero ku makuru uno munsi ndetse yiriwe aracana ko uyu munsi avugwa muri Iran ndetse muri Amerika no muri Israel ndetse no mu bihugu byo mwako karere aho hari intambara idasanzwe kumbure iguma ihindura isura nkuko bukiko bwije aho na cyane itari buhagarara no munsi cyangwa ihagarare mu kindi gihe ariko bikaba biko beratera abantu benshi ndetse n'isi yose ikaba itariko irashima ndetse yumve ko iriko irahimbagwa n'ino ntambara aho na cyane haba hari ko harumekara ibintu byinshi kandi bitari bike kandi bizotuma bigira ingaruka ndetse ku banyagihugu bato ndavugaho ku isi yose muri rusangi rero. Irani iriko iravyipangamo neza na cyane aho iriko irakora cyane ivuga ati jewe shaka kwica umwansi, shaka guhagarika umwansi, shaka guhagarika uwo muntu wese yiyumvira ko we wahambaye asumba abantu bose, aho na Amerika ivuga ati natwe dushaka gukuraho umwansi na cyane atubangamira muri Amerika. Israel nayo ikavuga ati burya natwe dushaka gukuraho uwo muntu, aho ibihugu byinshi biriko biravuga ati yamara mugomba kudukwegera, mugomba kutugirira nabi, aho na cyane iyi ntambara yatumye ibintu byinshi bihindagurika na cyane icyo twokwitwa ibikomoka muri petrol biriko biraduga ku rwego ruteye ubwoba, aho ibyo byose bizokwega muri rusangi ikintu gikomeye cyane ku ifunguro ry'abanyagihugu bato mu bihugu biba bitandukanye. Turaje rero duhere muri Iran aho yatanguye gutega ibisasu ndetse icyo twokwitwa amamine musi y'amazi, aho na cyane iriko irashira inguvu muri ico kintu, aho bavuga ko amakuru kwizega atubwira ko muri yo misi iheze nuno misi itatu itangurira inondwi ndavuga mu ntambara kumbure uko yari imeze mu ndwi iheze siko uno musi iriko iravyitwaramo. Iran bisa nkuko yagabanuye umuvuduko, bisa nkuko yagabanuye umuvuduko wayo uri hasi cyane, uri kuraraba uko yatanguye nkuko yari yadutangarije ko iyi ritime iriko itazigera yigabanya ahubwo izoyongereza ko mu bubiko muri stock hari ibisasu byinshi. Ego ntitwobideha kuko ntituzi stock yabo kunti imeze, ego barabifise ariko Israel nayo irabifise na Amerika irabifise na cyane aho batanguye kurasa mu bubiko bw'ahantu no musi tuvugana bamaze kurasa mu bubiko bw'ahantu hari ibibikwa ibihingurirwa petrole, ibihingurwa biva muri petrole na cyane ibyo twokwitwa ibitoro, haba hariko hakorwa ibintu biba bigiye bitandukanye. Ivuga ko rero Iran izotera ndetse isi yose ku buryo ibi bintu byose bihingurwamo igitoro, ibintu byose biva mu bintu bikomoka muri petrole bizogira ikibazo ku rugero rw'uko akagunguru kazova ku mahera kari gasanzwe kari ko gashobore kurenza amadolari $200. Ibyo ni ibintu byinshi biriko biratuma iyi ntambara idukwegera karambaraye na cyane ko novuga ko bisaba gusenga cyane, bisaba umuntu wese ahari agasaba Imana akumbure iyi ntambara igahagarara vuba bwangu. Ntabwo bishobora kutworohera twebwe kuko bisa nkuko biriko birazana kaga mu mpande zimwe canke izindi. Abantu benshi baribaza ati kubera iki Iran iguma ibura abantu b'abashefu cyane, iguma ibura abagenerale, iguma ibura abategetsi, iguma ibura abantu bakaze mwa bino bintu kandi hari hageze igihe ho guhagarara amagabo kugira ngo abantu bafashe Iran na cyane mu kugwana iyi ntambara. Abantu benshi bakibaza ubu butasi Israel ikoresha ibukurahe kumenga ikurikirana cyane abashefu cyangwa ndetse abo twokwitwa abantu bakomeye muri Iran. Abantu benshi rero bakavuga ati Israel ubutasi burakomeye, aho na cyane ishobora kumenya ahantu hari kuhabera inama aho hantu ikatera ibisasu hagafa abategetsi cyangwa se abashirikare abagenerale bakomakomeye benshi cyane, aho uno munsi tuvugana hariho abantu bari ku gitigiri tutazi ariko kitigiri cy'umurengera bamaze kwicwa, baba bari mu manama, bari mu rugo, abo cyane bakaba ari abategetsi bamaze gutakaza bishwe na Israel. Abantu benshi rero ntibazi ibi kintu ico vyariko biravako.
Irani imaze kugendereza ikibaza ikibazo cy'ibi bintu ico biriko birava ko, niho yaciye yicara iriyumvira, ndetse ku butasi bwayo isanga muri bo harimo umujenerali atanga amakuru muri Amerika akayatanga no muri Israel. Ivyo rero nimaze kumenyekana, basanze ari umujenerali yitwa Khan. Ubwo umujenerali yitwa Khan ni umujenerali yatowe mu mwaka w'2021 aho yatanguye ayobora igisirikare kandi yakiyobora neza mu bisanzwe, ariko ico gihe yarasuriye uwundi muntu yarapfuye. Ico gihe akaba habaye bigaragara ko habaye inama kuri Israel na Amerika, bamugisha inama kumbure, bamubwira ko hari ikintu agiye kuzofasha Amerika mu kubanekera ibintu biba bitandukanye. Yego yarabikoze, kandi yabikoze nkuko yari yabitumwe, na cyane cyane ushobora kwibaza ko yoba yarabitumwe canke se agashikwa ku gitutu n'ivyo bihugu ko ari bibiri, kuko vyovyo Amerika ibikaze, utayikoreye byishaka irakurimbura mu gihe uri umunyantege. Ubutasi rero bwa Irani bwagendagenze bukora amatohoza, usanga uwo mujenerali niwe atanga amakuru. Abantu benshi bagiye bavuga ati boba bamubeshera, ndetse n'ibindi babigeta bitandukanye. Baravuga ati ahantu hose hagiye haba ibitero uwo mujenerali yari ahari, kandi ivyo bitero vyaba ahavuye nk'iminota 5 gushika ku 10 agiye aho hantu baca baharasa. Icyandi naho barasa akaba ntaraswemo, ni mu gihe yavuga ko ataboneka, akitswe n'amagara canke se agwaye. Ico gihe aho hantu haca haba igitero, abantu bagapfa. Abantu rero bagumye bavuga ati uwo muntu ashobora kuba arengana canke siki. Gushika n'ubu amakuru amaze kumenyekana kariwe ari maneko wa Amerika na Israel, yaciye aburirwa irengero. Gushika ubu ntituramenya iyo aho ari mu bwihisho, ntituzi ko yoba yagiye kwinyegeza mu gutinya ko Irani ishobora kumufata canke se ikamuta mu bihano, canke akaba ari mu buhungiro bisanzwe, canke se Irani nawe ikaba yamufashe, igisirikare ca Irani kikaba camufashe, kikaba kiriko kimuhata ibibazo, canke kikaba camwishe. Ntituramenya amakuru neza iyo twoyerekereza muri rusange kugira ngo tumenye uko biri. Ivyo ni ibintu tuzogaruka ko mu yandi makuru aza gukurikira, tumenye mbe uwo muntu ariko abarizwa ari mu rwahe ruhande canke se bimeze gute. Ariko murumva ko yakoze igikorwa kitari ciza cyane. Mwumva igikorwa nawe adashobora kubabarirwa, umuntu wese ashobora kumva ko yagambaniye igihugu mu bwo buryo. Murumva ko bitavyoroshe, wewe nawe naho yoba wewe umumenye udashobora kumwihanganira. Tubandanize amakuru yacu muri Amerika, aho Amerika yatangaje ko amasaha 48 yatangaje itangazo ko amasaha 48 azoba yamaze gushika kuco yifuza muri Irani. Bisigura ko azoba yakuyeho ubuyobozi, bitege mu masaha 48 ko azoba yakoze ibintu byose. Mu masaha 48 yatanze hashobora kuba hamaze kuvamo amasaha ashobora kurenga 12. Turarindiriye kumbure gushika ubu nta kirakorwa, ariko tuguma turindiriye tumenye uko biriko biragenda bikurikirana, kuko ibi bintu biba bikaze. Umuntu amaze kuguha iminsi 2, urumva ko biba bikaze cyane. Uguma witeguye, canke se nawe aguma araba ahantu ashobora kuguca kugira ngo ashobore gushika kwihangiro ryo. Murumva ko bitaba byoroshe, bisaba guhagarara, canke se guhagarara amagabo, guhagarara ushikamye, kuko umwanya n'umwanya ushobora kuba wotegwa. Nico gituma rero Irani ihagaze magabo, Irani ihagaze atakwicara, igumira abana bose atazishobora gukoresha. Aho twababwiye mu ntango ko yamaze gushira inguvu cyane mu gutega ibisasu kumbure bishobora kuyikingira musi y'amazi, musi y'inyanja, ahantu hose hatandukanye, kuko muba muzi ko tuba tuzengurutswe n'amazi. Kugira ngo ugere ahantu ushobora kuba wojabuka, rero aho hantu bagiye bahatega ibisasu, ibimisire, ibimine, kugira ngo bishobore kuba byo bakingira umwanzi. Irani ntishobora kwicara na gatonya, aho yarashe amamisire 9 n'amadrone 35 ahantu hari ibihingurwa, ndetse imoteri ihingura ibiva muri petrole. Murumva ko iri kigenda itera nayo buke buke, nubwo yagabanije umuvuduko. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Abantu benshi bariko baribaza kubera iki ibintu menga biba bicanganye. Ico turaza kukabasigurira tuko turarangiza ikiganiro, tubasigurira impamvu tutako turaronka amakuru akwiye, canke se tucangura ibintu umenga tuko turabironka bicangacanze, kuvumenga tuvuga ibi, kumenga tugarutse muri ibi. Ibyo turaza kubasigurira mu bitahure kugira ngo
tubandanye kumbure tutahurana. Aya makuru aba ari amakuru y'ingenzi, birasaba ko umuntu ayategera neza kugira ngo amenye kumbure ibivugwa ku isi yose muri rusangi, amenye aho akwiye kuvuga ati ahantu hari ikibazo, canke se kubasenga bahagarare magabo basengera ibihugu rutura, kuko bibayemo ikibazo natwe abantu tuba tuzengurutse aho hantu turashikirwa, ndetse n'isi yose ugasanga iragize ikibazo. Nkuko twari tubabwiye ko Iran iriko irarasa ibisasu bitandukanye ahantu habagiye atandukanye, aho tubabwiye ko yarase misiri 9 ikarasa n'amadrone 35 mwico gihugu yabirashemwo. Nibaza ko nta muntu numwe yigeze apfa, naho ibisasu bimwe vyagiye bigwa ku mazu y'abantu. Abanyagihugu nta numwe yagize ikibazo, nta numwe yigeze nakomereka. Urumva abanyagihugu bameze neza muri rusange, ariko urumva ifisi ishavu ukuntu iriko iragambanirwa n'ibihugu biba bigiye bitandukanye, na cyane cyane nabo basangiye urugamba bakaba harimo abantu bariko bavyitwaramwe nabi. Murumva iriko iragerageza kwigwanira, na cyane cyane aho yavuze ko itegerezwa gutera mu mpande zose zishoboka kugira ngo Amerika yonyene yivuguruze ive mu ibi bintu iriko iragira ibintu menga ishobora kwimvira ko itanguza intambara, ukamenga niyo yonyene yo gutanguza ibintu ikongera ikabirangiza, umenga ivuza ibintu yoyo ukamenga ntishobora kuvuguruzwa. Batangaje bavuga ko Amerika nubwo biruko bategerezwa kuzorasa ku buryo Amerika ibihugu byose byafatanya bikorwa na Amerika, ku buryo Amerika ivuga ati nukuri turemeye turahagaritse intambara muri rusangi. Mu kiganiro Perezida wa Amerika yahaye abamenyesha makuru, aho bamwe bavuga ko mu byo yabajijwe yishura ibintu menga bicangacanze ukuntu, aho wamenga arakwishuye ahandi ukamenga nakwishurumba. Yavuga yivuguruza muri rusangi, aho yavuze ko ategerezwa kugerageza nkuko nababwiye mu masaha 248 kategerezwa kuzoba yarangije intambara, na cyane cyane ko ashaka kwihagararamo cyane mu kugira ngo irangire, hama ngo ashireho uburongozi bwiwe muri Iran kugira ngo ashishikare akora ibintu byiwe yorohewe. Nibigiye koroha bene data, nibigiye koroha. Ino ntambara ishobora kuzotukwegera karambara, ishobora kuzotukegera ibintu bikomeye cyane nkuko nagenda bivuga, ntabwo bigiye kutorohera. Ariko turabe nituze turirengagiza gusengera bino bihugu, naho nubwo biri mu bibazo tubasengere, na cyane cyane mu ntumbero kugira ngo iyi ntambara ishobore kugarukira hafi, nishoshobora kubandanya kugira ngo dushikare dutera imbere, na cyane cyane tugume dutekanye. Mu gihe isi yose ndetse ibihugu nyamwinshi byamaze gushira igitugu kuri Amerika, na cyane cyane yibwira ko ibintu kirakora, na cyane cyane ko bishobora kwangiza isi yose. Murumva ko atari ibintu byiza yakojeje agati mu ntozi. Iyo umaze gukoza agati mu ntozi, intozi zirashwabaduka zikaza zikakujya. Rero bigaragara ko yakojeje agati mu ntozi, aho na cyane cyane Iran igumi ihagaze ivuga ati ntidushobora guteshwa, ntidushobora kugiranira ibiganiro n'umwasi, ntidushobora kugiranira ibiganiro n'umuntu ariko ashaka kutugirira nabi, ariko ashaka kuduhungabanya. Aho yarahiye ivuga ko Iran yarahiye ivuga ko itazigira n'umunsi n'umwe ijya mu biganiro na Amerika. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ibintu bitazokora, ibintu ari ibintu bishobora kuzodukwegera karambaraye muri rusangi. Nitutaba amagabo dusenga Imana idufashe ibintu bigarukire hafi. Nuko rero nari nababwiye ati burya ndaza kubasigurira impamvu tutariko turaronka amakuru uko tubyifuza. Impamvu tutariko turaronka amakuru uko tubyifuza, muribuka ko Isiraheli yatangaje ko ata muntu numwe arekuriwe gusanzaza, gunyanyagiza imaje cyangwa se ifoto y'ibintu y'intambara cyangwa se y'ibintu bya kubiswe cyangwa se y'ibisasu byaterewe muri Isiraheli. Uzokora iryo kosa baramaze kumutorera ibihano bizomuhana, kandi murumva bamaze kubibuza, ntidushobora kumenya amakuru uko abarika akurikirana. Murumva ko n'abanyamakuru baho hantu badashobora kugira ico bavuze mu ico gihe kugira ngo dushobore natwe gushikirwa nayo makuru, kuko biba bigoye bamaze gutangaza iryo tangazo. Urumva ko akazi kobenyesha makuru babakora ivyo bintu nkuko kwiwacu aba YouTuber n'abantu babagiye batandukanye ntibashobora kuronka amakuru kuko nabikoze uza guhanwa ibihano biba biteye ubwoba, ndetse na cyane cyane bitoroshe. Icyatumye rero Isiraheli itanga iryo tangazo nuko bamaze kwerekana gutangaza ayo masanamu, umwasi uwo kwitwa nka Iran abatera acabona ibyo bakoze, cyangwa se akabona ahandi hantu ashobora
gutera muri niyo ntumbero ko baciye bafata umugambi wo guhagarika abo bantu bafata amasanamu bakayanyanyagiza. Ahandi naho tudashobora kuronka amakuru ni muri Amerika, aho perezida wa Amerika yifatiye ikinyamakuru gikaze cyane cyahora gitangaza amakuru bw'ubwo bw'isi yose, agishirako igitugu aho kidashobora gutangaza ibyo bintu. Nico kintu cyo kidatuma tutaronka amakuru nkuko vyategerezwa. Murumva ko tuba turonka amakuru ukumva turonse nk'amakuru baguma bagerageza gushira ibintu ku gihe, ugasanga dushobora kuronka amakuru amazi igihe kinini yararenganye bikagenda byinjiramo ukuntu, ariko tukagerageza tugakuramo utuntu twa kino gihe mu ntumbero kugira ngo na isi imenye kumbure intambara ukirikiragenda muri rusange. Rero dukomeze gushimira umuntu wese adukurikirana, umuntu wese abana nacu, dushimire umuntu wese aduterera ibyumviro bitandukanye, abaduce inbox. Turakunda cyane, mushikare muduhanura mutubwira icyo dukwiye guhindura kuri Burundi. Muri rusange mukomeze kugira ibihe byiza, na cyane cyane tubana namwe umwanya ku mwanya tubagizaho ibintu biba bitandukanye, amakuru avuga ku isi yose n'ibindi biba bitandukanye. Mushikare kudufollowinga, mufise icyo mubaza, nimero murazibona ngaho kuri screen zanyu, muca mutwandikira, zikora kuri WhatsApp hose no kuri apel sanzo. Mukomeze guhezagirwa. Muri rusange Imana ikomeze kuba namwe, tubasaba ko umuntu wese ahari atwiza gusengera ibi bihugu kugira ngo intambara ntigume ibandanya, igarukire hafi kugira ngo natwe tube mu mahoro. Murakoze, turasubira mu bindi biganiro.